gusuzugwa sinovuga gute gusuzugwa kusugwa bama gusuzugwa n'umukuru w'igihugu baramusuzugura nyeswe abandi barundi bose abarundi biga abantu bameze uko bameze naho benshi bagwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu canke bifuza yuko tuja muri vide institutionnel je navuga nti no igihugu ntigishobora kuja muri vide institutionnel narabizize n'abantu mbere barabakunyica kenshi ni kubera itariki 22 baratse kundasa barabara baratse kundasa abo twari dusanga ikivi muri politique kubera tutavyumva kumwe no kubwira bya sene nyene byagenze yari mudame nundi mu musore nyene barasoka bagira bandase nari mfise Prado bo barabagutya imvire ufise Prado kagira mashariye ukabasiga 2014 barakunira grenade 2014 barakunira grenade mu rugo iwanje zibiri Imana irakinga urumva twe tuvuka nkahe Bujumbura bavuga ko turi birobezo atwahiri iki n'iki mugabo bakibagira yuko ivyakorwa byose ivyashikwa ko byose nije nari umutwe wavyo kuko mu 2014 harashatse guhindurwa ibwirizwa shingiro twari twaje kumvikana kiretse ibintu bibiri tutashoboye kumvikana no kuvuga cyari ikintu cyo kuvuga vi l'accord d'Arusha donc iyo ngingo kuri vize twari twashoboye kubyumvikanako akaba na article 103 ou 102 ivuga transition période de transition izo article zibiri muga ibindi byose twari twavyumvikanye hanyuma boho à la fin litije arabwira abashinga amateka ntibatore ibyo bwirizwa shingiro je nababwiye nti mureka kuritora ariho muri irizotorwa nyuma yanyu si umuzoba kandi izoba atati no haramwa abishizemwe hajya muri politiki nukuraba kuko ishu tari bushobore kugira kubwiye ushaka amahoro murabandanya mukagenda mushinga nahe Pacifique yavuze yuko jewe nari kumwe n'aba manifeste ko CNDD-FDD yantumye kugira ngo ninjire mu manifestant nk'umupererezi wabo hanyuma mu nyuma CNDD-FDD mu kunshimira icingira ikigega cyane cy'umukuru w'igihugu excited cyane ngeze mu rugo ngahanye nabonye amasanamu menshi atandukanye ya nyene icubahiro Petero nkuru nziza amasanamu menshi muri kumwe ndashaka tuyegere gato yagira ngo twibutse aya masanamu asigura iki kubera iki mu rugo iwawe hari amasanamu uri kumwe na nyene icubahiro umuhisi Petero nkuru nziza wewe umuvyeyi w'igihugu hanyuma akaba aranteye iteka ndabise umugenzi yitwa Mbayahaga niwe yavuze ati hariho kigondiye rero hariho nkuru nziza yagize umuntu n'Imana yagize ene yandemye urumva rero nk'ivyo sinzi ko Imana yarakuremye nkuru nziza kugira umuntu yego wow Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizira ko meze neza mwese mwiriwe canke mwaramutse bivaye naho murere. My name is Frank the Answer in African TV. So ndagwikaje wese watwikana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, i Buraya, muri Amerika, muri Australia, mu Bwongereza ndetse no mu Swiss. Abari mu bihugu by'abari muri Sindabaha ikaze. Ni African TV kiri mushashe kuri chaîne yacu. Ndagusaba kugira subscribe kugira kumutse kubaka umuryango munini. Yes, ni umunsi udasanzwe aho twagiriwe amahigwe adasanzwe kuba turi mu rugo kwa Honorable Gaston Sindimwo. Ni mu rugo iwiho twaje kugira ngo kugira tumutemberere amatwanire byinshi bitandukanye ku rugendo rw'undi ndetse na Honorable Gaston Sindimwe. Amakadugane kuri Gaston Sindimwe nawe nyene yisika twakire umutumire wacu kugira ngo tuzoganira byinshi bigiye bitandukanye. Turabaha ikaze. Ego umeze neza. Ego twagiye d'abord ko twakiriye mu rugo wanyu. Nanje ni impore kwakira abashitsi ego yes turi mu rugo mugabo ngishika nabonye ibicapo byinshi hano onya kandi vyiza nshaka kuza kuganirako ariko imbere ko tuza kuvyinjiramo nshaka kubanza uramutsa abakunzi ba chaîne yacu ni African TV. Nashaka kuramutsa abakunzi ba Africa chaîne ya African TV ndabifuriza umwaka mushasha umwaka muhire umwaka w'amata n'ubuki hanyuma uwo wese abona kana ace alaika kugira ngo aterere agacumu kubumwe kuri ishene. Yego ugire subscribe kugira ngo uterere agacumu kubumwe gatashobore gusangira amakashuro kubaka umuryango munini. Yes, ni Honorable Gaston Sindimwo. Ndashaka ko kumenya umwaka wa 2024 yabaye umwaka umeze gute kuri Gaston Sindimwo? Umwaka wa 2024 yari umwaka utuje umwaka kuri jewe harimo ibifungu byinshi n'ibihe bitandukanye byinshi ngabo kubera ukwizera Imana twawurangije neza kandi twizeye ko n'ubundi tuzorangiza neza cyane gusumba
uheruka. Ivyo bifungu vyabayemo turaza kubigarukamo ko kabo dabo naba excited cyane ngeze mu rugo ngahanye nabonye amasanamu menshi atandukanye ya nyene icubahiro Petero nkuru nziza. Amasanamu menshi muri kumwe ndacha tuyegere gato yagira ngo twibutse aya masanamu asigura iki kubera iki mu rugo iwawe hari amasanamu uri kumwe na nyene icubahiro umuhisi Petero nkuru nziza. Turi kumwe n'umukuru w'igihugu kuba kumwe n'umukuru w'igihugu bo ni bisanzwe cyane rwose kuko n'abarundi bose bateza kuba hamwe n'umukuru w'igihugu. Igihe rero kuri uyu umukuru w'igihugu wanje yabaye umukuru w'igihugu mu cegera ciwe kuvuga yuko twakoranye neza cyane hamwe bavuga bati wampaye inka nanje ntamvuga ati wampaye inka ku buryo asigara n'icibutso mu nzu n'umuntu wese aje aco kinabona asigura iki ku buzima bwawe. Ubwa mbere nkuru nziza ni cibutso ku barundi bose kuko yaratwaye kino gihugu umukuru w'igihugu wese yatwaye igihugu aba ari cibutso mu gihugu cabo cyo Burundi. Hanyuma rero kuri jewe ni cibutso gisumbije kuko yaranteye iteka angira mu 2010 nari cegera c'umuyobozi mukuru w'icegera c'umukuru w'igihugu urumva mu 2015 njamba ikigera cyane cy'umukuru w'igihugu niwe rero yasinyi urumva rero kandi twakoranye neza cyane gose naho hatabura akacanka kandi kadoya mugabo twakoranye neza nk'umukuru w'igihugu twakoranye neza. Ugerageje kwibuka yishanamo hari ryari byari bihemeze gute? Hari ku munsi mukuru usanzwe aho umunsi mukuru abujya cyangwa ujya wa sirikare canke misi mukuru isanzwe turi kumwe hanyuma turamukanije rero ngaho bako twamweje nk'abavandimwe nungaha naho nyene aho twari turarahira niho twari turarahira aho ni tariki 20 z'ukwezi k'umunani mu 2019 2015 aho twarahira bigoranye cyane gose kuko byari bigoye aho turengana byari bazi ko byabaye akantu nyene kagavirigire kugira ngo Ego yes barazi neza ko ari ibintu bidasanzwe ko dusoka nzogira ngo dushobore kuganira amakandi kugira ngo ko abantu benshi babazi yuko abantu b'abategetsi ko mutaba myisanzura cyane mu rugo ariko ndashaka kumenya ubuzima bw'umuhira kuri honorable Gasosi Ndimo ari ubuzima bumeze gute? Ubuzima nk'ubwo abandi barundi bose yego ndishira nkizana yego Urishingizana nk'abandi barundi bose cyane gose ndishira nkizana yego akora icyo nifuza mu rugo nk'abarundi bose nk'abarundi bose bagize amahirwe yo kugira intambwe ntoya kuko si benshi bishira kizana kuko hari ibigoye byinshi. Yes hari ibigoye byinshi yes tubandanya nungaha kandi hari indi sanamu ari kumwe na nyene icubahiro umuhisi Petero nkuru nziza bisigura yuko hari ikintu kinininya yakoze mu buzima bw'iwawe kumbure abantu bataramenya ikintu kidasanzwe. Abantu barabizi kuko sinabinyegeza nkuru nziza jewe kuri jewe umuvyeyi w'igihugu hanyuma akaba yaranteye iteka ndabise umugenzi yitwa Mbayahaga niwe yavuze ati hariho kigondiye rero hariho nkuru nziza yagize umuntu n'Imana yagize yandemye urumva rero nk'ivyo sinzi ko Imana yarakuremye nkuru nziza kugira umuntu. Wow amajambo akomeye cyane gose yego yes karibu rero kugira usubire kwicara amadusangira ikiyago cuno munsi kugira ngo tuzoganira byinshi bitandukanye ariko kandi bamwe mu bantu benshi babifuza kugira ngo muraho ikaze kwanza naho mwatwakiriye mu rugi iwanyu yego makatuganira ibyo bitandukanye umwaka wa 2025 ni umwaka winjiyemo gute ni umwaka winjiyemo ufite imigambi ya gute kwanza kumwose abafite igihe ciyo bavuga ati nditeguye umwaka wa 2025 narinjiyemo ubwa mbere itariki 31 na twaragorobeje hamwe n'abandi gusenga twinjiye mu minwe y'Imana dushimira Imana kubona turangije uyu mwaka wa 2024 mwituze n'umutekano ntangere kandi turemye cyane amatwinjamo tusaba imigisha y'Imana kugira ngo uyu mwaka tugirane amahoro y'Imana mu bacu no mu byacu mbere tunasengera n'igihugu kugira ngo kuko mazi ko ari umwaka tuja mu matora hanyuma amatora azogende neza mbere asumbe n'ibindi bihe byigeze kuba mu Burundi. Yes ndaza gushaka ko tuza kwinjira cyane kuri Gasosi Ndimo d'abord imbeho za gushaka kuri honorable Gasosi Ndimo mu buto bwawe mu buyabaga bwawe
nikiye kintu ubona yuko utakoze uno munsi uvuga ati iyo mba nkifise ya myaka yo mu buyabaga nokoze muri kino gihe bivanye n'ivyumviro wari ufise n'ingene wakuze uri mu mugambwe. Je nakuze ari mugambwe w'adasigana iprona ndi mutoyi hanyuma nibaza ko ntaco novuga ntakoze kuko ico gwaruka rw'ico gihe gwakora nagikoze cyose rwose ni mu ishure mu Kivoga nize mu Kivoga amashure y'ibanze école nize kuri Saint Michel école primaire niga mu Kivoga kuva mu w'indwi gushika mu 10 amanja kuri école d'art aho sinaciye twabanye neza n'abayobozi tubana neza n'abanyeshure mbere n'uno munsi tukaba tukiri kumwe abo bose jewe nkabona yuko nakina umupira nk'abandi bose kandi nakina neza umupira ari volley cyangwa football nabikina neza cyane ku buryo rero ivyo ugwaruka rukeneye ico gihe nabironse nakubwiye yuko nkiri mutoyi mu gatandatu ntoye concours nacenja mu Burusiya ntwawe n'umugabo w'adasigana iprona hanyuma nibakwe nagiriwe nkisi imyaka 10 nkaja mu Burusiya ndumwana ico rero cace kituma ngira umutima udasanzwe wo gukunda kino gihugu cyane cyane no kwama ucifuriza iciza nyine cyo tera imbere. Ukiri umuyabaga ukija muri ico gihe mu Burusiya ivyumviro ufise ku gihugu ari ibi ivyumviro vyawe vyari ibi ubwa mbere ico gihe twari dufise umva abajene bose ico gihe twitwa na camarade twitwa na camarade numva hari biya by'aba soviete donc communisme c'était le camaradisme donc uburyo umugenzi twifuza yuko turonka igihugu c'amatanubu twifuza igihugu giteye imbere kimeze neza kandi nibaza yuko bizoshika naho uno munsi hari ingorane canke izindi tugasaba yuko barundi ko batokwihura cyane cyane bakizera indongozi kuko indongozi zishirwaho n'Imana. Gute imvukira y'Ibujumbura umuvuka mu Nyakabiga wagize ivyumviro binini yinya byo kuzoba umuntu akomeye sinigeze ngira ivyumviro cyane byo kuzoba umuntu akomeye n'ubuntu Imana yangiriye gusa n'ubuntu Imana yangiriye none urumva nk'umuco gihe mu gatandatu ku umwana ari mu gatandatu ugasanga baraguhamagaye mu birori kuri umugabo w'adasigana iprona uzoje mu Burusiya bivana n'abantu twari kumwe ariho umuhankadiri twa Ntibashari Adolphe kandi yaracariho dushimira arundi muhankadiri twa Ndirabika Auguste nawe nyene dushimira hari n'abandi benshi twari kumwe mu Burusiya twaje n'umudamu yitwa akiriho yitwa Buzubona Christelle ari muri Canada abandi twajanye ico gihe barapfuye ngira ngo umuhankadiri twajanye yari umusista à l'université yitwa Ndorere Fabien sinzi ko akiriho mugabo imyaka iri kiragenda muri gabo urumva yuko muri ico gihe jewe ntaco niyumvira kirekire niyumvira nyene birya bigereye hajya nyene mugabo uko Imana yagira bigera nahavuye shika gucika cyo cy'umukuru w'igihugu nibaza yuko ari iteka ridasanzwe. Iyo umuntu ariko arakora iyo umuntu ariko aragerageza gukora ngo ashobore gushika ku ndoto ziwe ahura n'ibintu byinshi abamuca intege abamusuzugura ibintu byinshi biza kumutitaza kugira ngo ashobore gusubira inyuma mu rugendo rwawe kugira ngo ashobore gushika kuba premier vice president wa 2015 ni hehe hano wigeze gusuzugurirwa mugabo mu nyuma kandi Imana ikugiriye neza urahasura uravuga ati aha hantu kabisa rigeze kuhakubitirwa n'ubuzima handi uvuga ati yego gusuzugwa sinovuga gute gusuzugwa kusuga bamwe gusuzugwa n'umukuru w'igihugu baramusuzugura nyeswe abandi barundi bose abarundi biga abantu bameze uko bameze abantu bameze uko bameze hariho mugabo igikuru nuko wewe ico wishimikije ico wihangije ico ishingano ufise urikora jewe mu mico yiwanje bazi ndi vice president aho byari ubudubi bavuga bidasanzwe mugabo bya ntandi numva navuga ati reka nkore icerekana ubudasa nabijya bavuze niko byagenze hanyuma rero wewe kandi kindi naco borone mu binyamakuru byanyu à l'époque ndi vice president byari ibintu bigoye no kwemera na sura yose yavyemera mugabo twe twaravyemeye turahangana n'ibihe kugira ngo dugarukane ituze mu gihugu naho benshi bagwanya ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu canke bifuza yuko tuja muri vide institutionnel je navuga nti no igihugu ntigishobora kuja muri vide institutionnel narabizize n'abantu mbere baraba kunyica kenshi ni kubera itariki 22
baratse kundasa nibarabara baratse kundasa abo twari dusanga ikivi muri politike kubera tutavyumva kumwe kuko tutavyumva kumwe kuri ico gihe bobo bahisemo gukinjura hanyuma jewe ndavuga ati jewe ntishobora kwemera ko aba vide institutionnel mu gihugu ça sera grave donc ça sera de la responsabilité de notre part de faire les choses à main. J'étais le commandant de l'équipe et tu fais les choses à main et puis nous avons redressé la nation. Rero yaje kundasa après une semaine nashina mu kazi k'umushoferi wanje yego nashina mu kazi k'umushoferi wanje n'ubu n'umugenzi yaba mu terere yitwa Butoyi hanyuma après le 17 mars donc baje kuntera grenade muhira muravyumvise le 17 mars 2014 2014 oui 2014 baje kuntera grenade 2014 baje kuntera grenade mu rugo iwanje zibiri Imana irakinga benshi bavuze yuko ari grenade niteye je namambuga nti la première erreur c'est la dernière erreur pour les gens bakoresha ama grenade sa muntu yoja ngo igrenade ngo ayipima ntuzahi gufata mugabo rero aba twagwana ico gihe mbere bamwe murazi ko abashikiranganje bamwe bo muri Gamazasikana ipona baciye bava mu bushikiranganje barademissionye hanyuma on a fait des efforts kugira ngo dusubize leta byari bigoye mugabo twaragerageje kugisure kinini mugabo twarashoboye kugarukana ibintu byaja mu buryo turakora turashimwa mbere niho twaje turondera kiga cyane cy'umukuru w'igihugu mu nyuma bazombanza niko novuga hanyuma ico gihe rero uruhara nari mfise waruhara rukomeye cyane naho hugayika nuko urumva twe tuvuka nka Bujumbura bavuga ko turi birobezo atwahiri iki n'iki mugabo bakibagira yuko ivyakorwa byose ivyashikwa ko byose ni je nari umutwe wavyo ni umutwe wavyo hanyuma abakumugambwe nashoye gushiraho kuva kuri Niyankana biragorana bo ntivyagoranye bashatse kumuhirika mugabo twaramuherekeje gushika heze ikiringo ciwe hanyuma dushiraho nditije namushizeho umwaka umwe ava yuko abo mukuru w'umugambwe mugabo mu nyuma yaciye aja mu bindi hanyuma nitwumvikana mbere no kugira yuko n'ikintu abantu benshi bavuga bahora bashimagiza bakavuga kuko mu 2014 harashatse guhindurwa ibwirizwa shingiro iyo bwirizwa shingiro rishatse guhindurwa byari bwirizwa shingiro aho umugambo w'Gamazasikana ipona waterereye biciye ku mukuru w'umugambwe ico gihe Karoli Nditije hanyuma ico gihe twari twaje kumvikana kiretse ibintu bibiri tutashoboye kumvikana no kuvuga cyari ikintu cyo kuvuga vi l'accord d'Arusha donc iyo ngingo kuri vize twari twashoboye kubyumvikanako akaba na article 103 ou 102 ivuga transition période de transition izo article zibiri muga ibindi byose twari twavyumvikanye hanyuma boho à la fin Nditije arabwira abashinga amateka ntibatore ibyo bwirizwa shingiro je nababwiye nti mureka kuritora ariho muri irizotorwa nyuma yanyu sio muzoba kandi izoba atati nuhara mwabishizemwe niko byagenze nico gituma rero hajya muri politiki nukuraba kuko isho utari bushobore kugira kugira ushaka amahoro murabandanya mukagenda mbere mbone nakajyo kubeshuza umushinga ntaye Pacifique ni Nyazi Pacifique tujanye n'ivyo kuko urazinda kubiye yuko 2014 banteye grenade muhira kandi abanteye grenade barafashwe barafungwa mugabo mu nyuma ndabafungura kuko bari batumwe barugwaruka kandi maze kubafungura nashinda basubiza ku ishuri umwe nashinda musubiza ku ishuri ariga araheza diplome yiwe nijirangiye kuyakira nk'umuvyeyi mariage yiwe nije n'umuvyeyi mugabo yari yanyishe gute umuntu yakugiriye nabi umwe wahu akubera umushoferi undi umusubiza ku ishuri ukabagirira neza inyuma yo kugirira nabi uwo mutima wava kuki kubera iki kuko mu bisanzwe kugira ngo ujya munsi bashatse kundasa ntibishike bandaka no kubwira ibya sene byagenze yari mudame nundi mu musore nyene
barasohoka bagira bandase nari mfise Prado bo baraba gutya yumvire ufise Prado kagira amashariyeri ukabasiga uko n'ukuboko kw'iki kw'Imana nico gituma rero haciye indwi zibiri naciye ndondera iryashaye kundasa turaganira ingwa hano ikinsi yaranyitavye ni kuva uno munsi shaka ari ungendanira nakwiye ko naricegera cyane naricegera umushikira cyane cy'umukuru w'igihugu urumva rero wewe uri ugiye kuba umushoferi wanje donc presidence uzohora winjira uca kuri tapi rouge kujya urumva nayo chef de cabinet urumva nawe ashitse muri vice presidence nta matriki yari afise mugabo umukozi personnel wiwanje urumva rero ni kugira ngo ukugira ikibi ntumwishurikiye kandi utamugiriye ikibi Imana irakwishura wenyene iyo mwishuri ciza je kiye igihe bariyo bandasa byagenze uko nyene bane grenade hanyuma barafunzwe umwanya mutoyi hanyuma mu nyuma abavuka bibabo na je turaja hamwe turavugana ati n'abana ko babatumye atari wabikoze ubyo wabigaye umuhanyi ujya ntaco bimara hanyuma nca ndavyumva n'ukuri hanyuma umwe yari amaze gukora gatoyi ubundi nti yaravuye ku ishuri tumusubize ku ishuri aja ku ishuri ariga ararangiza nabwo muri ico gihe urabumva yuko twariko tuja muri le 24 le 25 aho bemeza inkuru za kumukandida aho rero haciye amagume je naciye mva muri quartier kuko urumva haramaze kubugwanko bwinshi naciye nkinjura gatoyi ndagenda gusaba indara handi ndata byose aho rero niho nashaka kugaruka kuko umushinga nahe Pacifique yavuze yuko jewe nari kumwe n'aba manifeste ko CNDD-FDD yantumye kugira ngo ninjire mu ba manifesta nk'umupererezi wabo hanyuma mu nyuma CNDD-FDD mu kunshimira icingira ikigega cyame cy'umukuru w'igihugu nukuri ni kinyoma sinigeze nifatanya nabo nakubwiye aho byatanguye sinigeze nifatanya nabo Pacifique yavuze ko yari yatohoje nibaza yuko ko gutohoza kwiwe baramureshe kandi nibaza yuko no mu kinyamakuru yabicishijemo yobeshuza kuko jewe ukenshi simperano ngiriye ndakwishura ndakwisha mu rupfasoni atangorane mugona ngo yuko ico gihe yarambesheye sinabaye cyane muri mukuru w'igihugu kubera nagiye mu ba manifesta jamais sinigeze hamwe n'aba manifesta gushika none munsi acte zose nakoze ndazemanga kandi ni prêt kuzidiskita n'uwo ari we wese ajya ma space bagira je suis disposé à discuter à n'importe qui par rapport à la situation kandi jewe je suis fier ico nakoze kuko iyo ntagikora hariho abarundi benshi bamerewe nabi kabe gato kabe kanini naragakoze kandi no munsi kugira ngo umwizero ugaruke mu gihugu mu barundi ari amajambo nakoresha bagenda barafatira ko ndayemanga kandi azigitubona yakoze kandi ayo majambo yatumye haza ituze mu gihugu na twashitse atabantu kijya ku kazi nazinduka 6h du matin ntona kubiro kugira motiver les gens pour aller au travail les gens étaient au travail twasubiye mu kanya gato bikorwa amacakubiri balkanisation nakinisha Kamenge Nyakabiga Bwiza Musaga bagakina bagahuta twagize ngarukanye amakini imipira ya volley twagiye kuri parke kuri ministère bariko baratera amagana bariko barasa kugira ngo ntitugirene dudukina abasirikare bari bakicuje hejuru kandi ntidukina mugabo amagana bariko aravuga abana bararyoherwa dusubiza ugwaruka ku kibuga none munsi ibintu biko kugenda yes ni kiye kintu kiryoshe iyo uri umutegetsi biryoshe iyo ugize uranze service umuntu wow kuko nk'ubu kenshi aho ngenda nsanga n'umuntu nagiriye neza ntazi ko namugiriye neza birahimbaye cyane gose abantu bagiriye neza no musungura bakakwitura cyane gose ari umuntu uri ahantu akaza akakuramutsa twite we ntawuzi kuko ukora igikorwa Imana yaguhaye cyo gufasha abantu kuko umutegetsi aza gufasha abantu yego usanga rero haje umuntu wagiriye neza ati jewe wangiriye iki n'iki
sawa nziza Imana ishimwe yego urumva rero ico kiraryoshe cyane kirashimishije cyane kiratanga umwizero yes twamusanze mu rugo ndashaka kutugana kuri kino kintu bizoshika dusubire kubona Gaston Sindimwo ahantu hatandukanye ku ma podium agiye atandukanye ariko muri mukenyezi bizoshika none subuzima bizoshika yego ku buryo kuko ubwa mbere harageze igihe tuza turabona Gaston ariko no kwengiza gusa badashobora kujana ku ma stage atandukanye ku ma podium agiye atandukanye agiye gutora ubushimwe butandukanye ubunya hambe bizoshika Gaston kumbure agasura akizegwa mu yandi mabanga atandukanye twizere ko tusura kubona afatanye n'umukinnyi yego ko ibyo bintu biraryoshe cyane bizoshika biraryoshe ruma ako niko katumye karasorobo ubwo biraryoshe kandi kimana itegura acubuze uya ariko n'umuntu arategura ibyiwe yego urategura ibyawe mugabo urategura twarateguye hanyuma turategwa urumva bica bigora uratwara umuntu umwana w'umuntu urategura hanyuma ugasanga batezwe ucuvuga ati reka imana igutegurire mwarateguye hanyuma urasanga watezwe yes muri ibyo byose gutandukana n'umukenyezi hashobora byahinduye mu buzima bwawe gutandukana umukenyezi turi kumubwira ngo twatandukanye cyane ko yanse ko tutandukana biragoye ibyo kuko sinobijamo cyane mugabo n'ubuzima bugoye hanyuma mbona Trump ibyo ariko avuga ku bakenyezi nasanze ari ibintu ibinyakuri cyane rwose umukenyezi igihe mutumvikana muravana setu nta kindi kuko nka jewe mfise n'amahirwe nta mwana ntaki twamaranye umwanya rumwe rumara hanyuma uno munsi ntako ni ngaha jewe navuze ati okay wewe ko ushaka inzu cyangwa ikiguma mu nzu no kujyama mu cyumba kimwe yego kujyama mu gitanda kimwe rero ikibazo guma mu nzu nje no amahoro mfise amahoro menshi cyane rwose kandi ndashima ariko kenshi barakunda kuvuga yuko umuntu yari kumwe n'umukenyezi hari ibintu bisubira kuja ku murongo kora ko umukenyezi arakuvyura mu gatondo agategura kaye ibyo ntibyambaye ko jewe ndivyura nkiyambika nkisokoza nicyo bituma byangoye ibyo ntibyambaye ko jewe reka ariko ntivyageze igihe kumva ati kabisa ndabangamiwe n'ukuri batamuntu ari hafi yanje sinzi abivana je no kuri nta muntu yamvyura ndivyura nzinduka kare yasha umutwe krono irivyura mfise umwanya wo kuryama ndaryama gusaho umwanya uherera gusa nkagenda hanyuma ibyo ni biragoye yes bimwe mu bigiye bitandukanye Gaston Sindimwo ikiri kayitoza mukuru w'igihugu amajambo menshi yashikirije ariko mbega mu nyuma ntiwarushoboye kugirirwa ayo mahirwe mu nyuma ubona yuko ivyo wari warategekanije kuko byarashizwe mu ngiro kumbuye n'uwundi canke n'abandi hari ibyashizwe mu ngiro hariho n'ibitashwa mu kuko umuntu wese yaba afise umugambi wiwe umukuru w'igihugu n'umunsi afise imigambi yiwe atiza gushira imbere gusumba iyo abandi bari bashize imbere twebwe umugambi wa mbere twashize imbere wari kugarukana gukura ubwoba mu barundi ubwoba bwa kazoza ubwoba yuko ejo utazoramuka neza iyo ca mbere niyo mugambi wa mbere twese dufise cya kabiri wari umugambi wo gushikiriza abarundi bose ico bifuza abarundi bifuza iki bifuza kuronka uburaro bifuza kuronka aho bigira bifuza kuronka aho bivuriza ivyo bitatu bimaze kuba hacakurikira transport yes nk'umwe mu bantu bigize kuba umukuru w'umugambwe kandi akaba na premier vice kandi akabashikiriza imigambi igiye itandukanye mbega mu migambi wowe waratubwiye no musi bigeze hehe kuri wewe haba hari icyo uri kwategura umugambi nari nashikirije je ubwa mbere sinabaye mukuru w'umugambwe na gatoya nami nigize mukuru w'umugambwe nabaye umunyamabanga mukuru w'umugambwe icyo gihe nawe ibyo nyene nabibayemo kubera kajega jewe sinakunda kuja hejuru nifuza gukora hasi kuko nari garçon de course kujya babivuga nari garçon de course yateza kugira ibintu abantu rero niho bapfa no kugayana cyane gose
hanyuma rero jewe sinigeze mba umukuru w'umugambwe ama jewe imigambi nari niyumviriye nayiko noshikiriza abarundi mu myaka 4 myinshi ariko yakoze mu myaka 4 nariko nayihejeje yego agabasikara kwiyusura kwiyusura hari ikintu wari warigeze kuvuga kijanye n'isoko nkuru ya Bujumbura ati jewe mu misi 20 ya misi mingahe misi jana yari misi jana mu misi jana nzoba mpejeje ariko inyuma ngaho onye harasuye kandi haraca ku imyaka igira kuri 8 hafi 9 10 isoko itarasubira kandi gusanuka uno musi Fabrice Manirakiza umwe mu bajene b'abarundi bashoboye kugirirwa amahigwe yogira ngo ashobore kuronka isoko hama bayubake uno musi ibikorwa bigeze kure bariko biragenda amafaranga ariko arigeranwa ubibona gute bivanye n'umugambi wari ufise ndetse n'uno musi Fabrice umuvuga ko iki bwa mbere Fabrice ndamukeza kuko yarubahutse ibyo banatubahuka yego umuvuge nabi cyangwa umuvuge neza yarubahutse kandi ibyo akora biragaragara yego uvuze ko ari kumena n'aka kuri je ntangorana yikuno ko gikora cyakoze wow Fabrice rero ibyo ariko arakora ariko agora isoko rihanitse izofata imyaka myinshi kugira ngo ryubakwe jewe rero mu migambi yanje kwari kubaka isoko nkarijya kwari kugira ngo kijya kibanza gisubire n'imiburiburi uko cari kiri muri kijya gihe nyine byari kugenda jewe programme nari nayifashe nuko abadaniriza muri rya soko bose twatsa kuja inama n'ingingo umwe wese agatanga ifaranga ryiwe kugira ngo umwe wese asubire mu kibanza kiriho uko nari mfise yari kugira ngo wacushira balko hejuru yindi na ukamenaja na parking ibyo rero ntibyari gufata umwaka bari guca basubira muri rya soko hanyuma kugira ngo igisagara gisubire kuba neza n'imyaka imaze kimeze kujya niko nari nabiteguye niko vyatsa kuba hanyuma ni kuvuga bene isoko bayikoreramwe niyo bari kuyubaka ubona ngene yahiye yari yahiye cyane gushikaho bimera kujya hanyuma rero niko navyumvira ijya soko nkuru ya Bujumbura iri kurubaka Fabrice kurubaka kuri jewe nashana yishira hajya hahora stade ya stade Intwari no pas stade Intwari FF twese abana twahita FFB nacirabye ati eko ingo muri mubakinga ubona amahera bari ko bavuga ngo amabanki ngo ashire hamwe amahera amabanki mu Burundi amahera yayo bose bakoranye nayo boronka no barongo bakuri bahike abanyebene byacuka cyo gituma jewe icyumviro ca Fabrice kandi nami namushikikira muri cyaje cy'umukuru w'igihugu baramugwanije kenshi nuba kimugwanya nakomere ku muheto kuko nta muntu azokora ikintu ntakigwanya wewe gikore abazokijamwo ni wazoshi yego twizere yuko honorable Gasosi ndimwo azosubira kandi kugira ngo ashobore kugerageza amahirwe ku mukuru w'igihugu ivyo jewe nari nagerageje kuba umushinga amateka byaranse hanyuma ndabivamwo ndabiheba mugabo nari nagiye mu mugambo wa Sikana Ipona kuko bazi ko bankuye umugambo wa Sikana Ipona yego bavuga ko bankuye kuva mu 2020 nakuye umugambo wa Sikana Ipona ubu barabizi bo nyene ko bankuye mugabo mbere no mu bitabo by'umushikanganje no hagati mu gihugu sindi kuri liste y'abashinga y'abaporona mugabo baranyanke ko nshobora kwitoza ku wundi mugambo ibyo rero mugabo ntaco nta mutsi w'ishibere kuri uwo mugambo nagiyemwo nzowukorera kugira nahora nkorera abandi kuko gikuru suko uje imbere gikuru suko uja ku rutonde gikuru nuko ivyumviro urwanira uwo ari we wese mwebwe ugwaruka nimba ndabibaha nugira ivyo vyumviro turwanira byo kugira igihugu gituje kimeze neza mwese mubigwanira aho muri hose twebwe icyo dushobora kugira nico kubafasha ubuzima bw'inyuma yo kuba umutegetsi ubuzima bwo kuba umuyobozi hagiye hatandukanye ku bategetsi batandukanye ubuzima bw'abo bantu babugenda gute inyuma yo guhiza ibiringo byabo igihe weje ikiringo kukumva yego ubwatsi burakura ukabisubundi weje ikiringo ukihaja nuko witegura kuzohava kugira rero witegura kuzohava nuko ukora ivyiza ibibi byabuze uko umaze gukora ivyiza ibibi byabuze nukuvuga uri gutegura aho uzokorokera no tuze kubushorishora nuko umenye gusa ko umunsi ari wese uzokoroka rero ukoroke ni gutegura amatiri uzokorokera ko rugira numerwe na ugategura hasi yego ugategura hasi ni kuvuga ukava muri amabanga ukisubira
mu mabanga watanguyemo ubuzima busanzwe. Ari umuva hasi agasiga bateye akagere agaca yidugira hejuru agarutse acabura hashikira niho hajya acaguma mu nzu agacagira abasirikare 30 40 bagendana mugabo warateguye aho ugwa nta n'abasirikare ukeneye. Biroroshe kwakira inyuma yo kuva ku butegetsi. None kuba wagira kugira ngo uje ho wagize iki? Hari wingo wagize namahirwe Imana ibakugiriye igufyondeye. Ni lift Imana yaguhaye. Yeri lift iri kumenya yuko ascenseur iraduga ikamanuka. Umenye yuko uduze uri kuzomanuka. Ukaduga nabi uzokoroka nabi. Yes, uno munsi muri rusangi diaspora ndundi bamwe ariko ari gico baterera mu gutera mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Uno munsi ubona imibano iri hagati ya diaspora ndundi hamwe n'abarundi hamwe n'igihugu muri rusangi bimeze gute? Mbega turafite umwizero yuko diaspora ari cyo ishobora gutera mu gihugu. Twabonye uburiro bw'ibihugu bitandukanye buteye imbere no munsi za Nigeria n'ahandi bateye imbere ku bwa diaspora zabo. Ni diaspora irashaka guterera cyane mu gihugu cy'u Burundi. Nuko iyo diaspora tuyigira koko ndundi ntidupolitize la diaspora kuko no munsi diaspora usanga bamwe abandi baraha baterana amajambo ni gute kandi vraiment abarundi bose bari hanze barakunda igihugu cyane gose barafise inambu yuko babona igihugu giteye imbere. Nuko rero twebwe abategetsi canke abategetsi bokora uko bashoboye kose bagashira mu gwaruka sans distinction aucune. Iki naco nuko igihe ugwaruka ruze kugira imigambi ngaha nukuri bakabafata neza bagakorana neza. Hari ugwaruka rwinshi igihe leta yuguruye yuko bagira amagishe d'échange baci bazagira amagishe d'échange yabo yego mu nyuma bacavuga ati twebwe dudura twazanye badufashe baca dutwara none batwize umuntu batwize tuze kugura amagishe d'échange hanyuma bagaca baza kutugarira numva ni ibyo biragoye baca bagira umwizero muke kandi rero nibaza yuko misi nuko n'ivya byo kuja kuvunja hanze no kubera kuta marché noir no kubera stabilité. Comment est-ce que nous pouvons stabiliser la monnaie burundaise? Ikaba stabiliser ikaba nk'ahandi hose. Ndavye igihugu cy'u Burundi cyari gifise mone yayo amahera yayo yararenze cyane amahera y'abaganda no munsi mugabo nako kagenda niyoza yuko abajejwe bariko babitunganya niyoza yuko kandi turafise isezerano yuko faranga y'u Burundi zongana na dollar cyari karusuma dollar. Wow, uravyizera nawe? Turavyizera kandi umukuru w'igihugu aravyizera ariko bababwira yuko vision 20 40, 20, 60, c'est une réalité, mais il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre. Il faut que tuja ukive kuko igihugu cyacu ni cyiza gifite amahirwe menshi naho ubuzima bugoye n'ivyo mugabo ubugore biwanye ubuzima buragoye ariko ubugore biwanye. Yes, utwo tasozera n'ikiganiro cyacu no mu rugendo rwawe wagize urugendo guhiza hamwe no mushi kandi uri mu bantu babategetsi aho kandi bahejeje neza no musi ubuzima bwawe bw'inyuma yo kuva ku butegetsi ubuzima bumeze neza. Niki kintu ushimira abarundi mu rugendo rwawe ndetse ugeze no musi? Ndashimira abarundi batandukanye abo twafatanije n'abatatahura kuko ni benshi batatawe icyo gihe yego gasho usanga Gaston Sinimwo yagurishije igihugu Gaston Sinimwo yavuze ati c'est fini la récréation. La récréation a été clôturée donc je n'en disconviens pas byagenze neza et donc igihe umwarimu avuze ati récréation iraheze tuje mu ishuri tuja mu ishuri ari benshi bagize commentaire zicanke izindi rero n'ubundi bakizigira ubundi libre yo kugira ngo bambaze bambaze igituma twabigira n'igitumama kandi n'icyavuyemo. Jewe je suis libre expression nta muntu yonyubaka inzu mu kanwa kuko icyo numva ndakivuga icyo ntumva ndatumva nta muntu yokubaka inzu mu kanwa. Yego. Yes, bamugusozera rero ndakunda ko uri umunyabujumbura kandi uri umurundi bashaka tuganire amajambo atandukanye y'ikirundi kugira ngo dukabura ubwenge gatonya kubona ko dukurikirana abarundi bashaka dukurikirana mugabo batabazo amajambo agiye aciti atandukanye ariko ndashaka uraza kudufasha cyane. Yego. Irizi ni iki? Irizi ni kuri ntagenze
nakuri umunyabujumbura bizi ntagenzi yego icumu rarizi yego icumu ndarizi ivyitiranwa vy'icumu icumu abanyagisagara rero abanyagisagara icumu ndazi ko ari icumu hariho wavuga ikimito mugabo si icumu ikimito nikijya abatama bagenda nako mugabo icumu hirya cumu baja guhigisha hari n'icumu bagendana hari icumu ry'ingobe nirifise amashami kuryo bari guteye kugira bigusokore bica bimera nabi iyo numva hari byinshi tutabonye twebwe atari amayago kubera ko muri mvukira zungahanye hari ikintu abantu bashobora guharira ko cyane ku misiyoni ni he ni kwishengera hariho hose canke hari hano hitwa ku misiyoni oya ni muri ico gihe abarundi igifaransa byaragora donc ku misiyoni ni ukuvuga nkajya kuri Saint-Michel twese gushimishije bati tugiye ku misiyoni mwinshi tugiye kwishengera tugiye ahari eglise Pentecote cyane ico gihe abamisiyoni baraba babazungu baza kugira bakolonize Burundi Mugera Saint-Michel Buhonga n'ahandi hose bahita ku misiyoni urumva ku misiyoni si hamwe ahantu hamwe ni henshi ni harabo abamisiyoni yes hari abantu benshi kumbure bazi yuko ku misiyoni ari ahantu hamwe kenshi bakunda kuvuga ko ari mu Kayanza ari ahantu mu Kayanza hitwa ku misiyoni mugabo rero ribaza ko baronkira umunsi dusoze kuri kano kantu still uri umunyabujumbura imivyaro y'ibijumbu cyangwa duhe amazina ya imivyaro mivyuka ndiko mivyuka yes ico nico kabisa ndacemeye ikindi ndiko mivyuka nta kindi mivyuka n'imibuto yes aho ndemeye kabisa mivyuka imibuto ivyo ni ndabizi kuko bazi ko munyakabiga hasa na ruguru kera ico gihe bararima ibijumbu babatsinja kundondera imivyuka hariya yakondera imibuto hariya namwe murari mu bijumbu nagira muhera byari bimeze neza caweye Zavrowe muri bwo buzima bwo uja kurondera ibijumbu none canke imivyuka washaka kutajya n'umunsi wose cyangwa ukajya rimwe je nahuye je nacuje ikaranga mchezo wa meno bwo twabita vacances wahuta mchezo wa meno igihe bariko bagira oya iyo quartier sese yari kirubakwa epoque yes hajya kuri stade hari vide hanyuma rero muri vacances ukeneye amahera y'ishure urondera umutayi karanga n'akantu ugenda kubitana n'akayiko wapima ukayiko kuko haba baje abanyabuhunga bubaka hajya babazanye imikembe bacishaho n'ikaranga hajya n'ibyo twandanje imikembe nazanje ikaranga nazanje imisigati nazanje amapera iki ona hakurista batita kuri Stavros tuvuye kwishuri kuri Saint-Michel ure gufata uja mu bwiza directement twaza dushufata tukaja kuri Stavros iruhande ya zepo hari imyembe tongo wacu ufise umupira wacu wambara umupira ukawufunga hasi warufata irenga bashiramo agatsinga gutya wagendera ku imyembe kandi imyembe ari myinshi bashushira muri uwo mupira hari n'igihe wagenda uri torseni utaha urumva kandi torse ni bashya imipira ndani imyembe uvuye kuri Saint-Michel ushise muhira ukavundika ejo mu gatondo ugatereka ifaranga rimwe karonka Askone ibintu abantu babona imisigati waragenda hariya kuri Mutanga no bajya abanyabuhonga hajya kera mu buhonga hariya barari imisigati hari ibintu byinshi bakazana ibintu byo kudandaza twase tugenda rero kubitegera hariya kugira ngo babidanze kuri make bikiri hafi yawo amugashuzana imisigati nk'itanu ukayikatamo umusigati wa 2 francs wa 5 francs wa 10 francs ukacumutereka haje imbere y'inzu twarabaye muri ubwo buzima nk'abandi bose twarakubitikana twebwe ico kimwe n'abandi abantu iyo babonye mugendera mu miduga myiza babiyumvira yuko ubuzima ico gituma jewe ndagusanze mu yorabara unsaba lift ansaba lift ndagutwara koje hari igihe nigeze kubura untwara oya none umuntu arose arafuka umuha lift mbonye ahantu hagaze nura nkumvuye ngaha ko ndazi ko ibibazo biraba ugiye muri ville injire tuye tujana kwa simple bisigura iki kuri wewe urumva simple urumva bo sinzi bisigura ubuntu fo kuba umuntu yego ntubigikoko mvuye ngaha gushika muri ville
uwo muhaye lift nta gituro kijamwo kindi yego même distance yego qu'est-ce que je ndagusize hajya uwo mbafashije umuntu umwe hariho mahera amajana 6 yari kuriha omwe azakoresha utundi turazagura umunyu canke wow yapi bamejeje akazi kanje yego hamukigendera imana ikazokora ivyayo sinkeneye kumenya sinkeneye iki eka hararu twani bakumenya yego ndashaka ndamenye n'ugira ni benshi bamesha wambere bazi ko ugasohokera cyane cy'ukuri igihugu afise abasirikare batanu afise iki adashobora guhagarara ngo ahantu hatwara abantu ndagenda kari winjira sindakuvugisha ushikahe naha yes tuyaze vyinshi bitandukanye ariko nibaza ko turamenye honorable Gaston Sindimwo turamenye na Sindimwo windani muramva yuko nikwa tuzi ko yadandaje ikaranga mchezo wa meno twita mchezo wa meno mchezo wa meno hariho haragasahani kakabakure kiritiro imwe barufata n'ikiyiko bacikubita gucya kugira ngo bajya bariko arubaka bumve ko hari karanga zirenganye baje mchezo wa meno urumva rikaranga mchezo wa meno okay acambla aho myisite nibaza yuko amaterme muca muri yatahura yes twize byinshi bitandukanye ku rugendo rwawe amakati twaganiye kandi ku ngene wagendanye n'umuhisi Petero Nkuru nziza n'urugendo rwawe amakandi tufumenya no gufasha ugwaruka bwinshi bitandukanye ndetse ibikorwa bigiye bitandukanye ndabashimiye cyane gose nagoze na cyane gose Imana bahezagire yego kandi ndi ngaha ku bwanyu yego wamuhari ni ngaha ku bwanyu icyo muzoshaka mubona ufasha nzogiterera yego murakoze akajambo kamwe kwakunze ba African TV n'abantu babakunda n'abakunze mu bihe yego abantu badukunda nuko mwubana mudukunda cyane cyane mugashikiriza ivyumviro twifuza ko bija mu ngiro hanyuma abahora bambonera muri Iprona ko uno munsi nakiri muri Iprona mugabo wonsanga muri CDP ukuvuga Conseil des Patriotes ubu niho mbarizwa kandi nejo niho nzobarizwa muri tugiye gukutsa ikivi muri uwo mugambo hanyuma ivyiyumviro bitashobotse aha turabe ko vyoshoboka ahandi kandi tubipusemwo ugwaruka cyane cyane abarigo rufata ya mbere yego murakoze yes murakoze cyane turabashimira cyane gose mu munsi madukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumere yari honorable Gaston Sindimwo aho twamusanze mu rugo iwe aho twaganiriye byinshi bitandukanye ku rugendo rw'iwe ndetse no kubitandukanye ndabashimira cyane gose waravyino iganiro kuva ku ntango gushaka kumera ni African TV utagira subscribe ndagusaba gura subscribe merci